nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aje guha umubonano uhagarariye igihugu ca Misiri mu gihugu cacu Burundi, umupfasoni Amira Abdelrahim Ali Mustafa asanzwe ahagarariye ico gihugu ca Misiri mu gihugu cacu Burundi, aho yaraje cane cane kugira aganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere nk'uwurongoye urwego nshingwabikorwa kugira baganire cane cane ubucuti n'imigenderanire isanzwe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu ca Misiri asanzwe ahagarariye hano mu gihugu cacu Burundi, aho muzi ivyo bihugu bibiri Uburundi na Misiri ari ibihugu twovuga ko vyahujwe n'ico twokwita kama, kuko ni ibihugu bibiri bifise ico bipfana biciye ku ruzi Nile, uruzi musanzwe rufise isoko mu Burundi rugahereza mu Misiri. Urwo ruzi rero rukaba ari uruzi ruhuza ivyo bihugu, ari narwo mbere rwatumye n'ubucuti no gufashanya hagati y'ibihugu bibiri butera buja imbere. Murazi neza yuko igihugu ca Misiri gisanzwe gifashanya n'Uburundi mu bisata bitari bike, twavuga mu gisata c'indero, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata cyo gukarihiriza ubwenge abakozi basanzwe bari mu kazi, eka mbere n'ibindi. Uyo ahagarariye igihugu ca Misiri yamenyesha ko umushikiranganji wa mbere ko aje kugira bavugane mu gihe Uburundi busanzwe aribwo buramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Uburundi kandi busanzwe aribwo burongoye itunganywa ry'uruzi Nile, initiative du bassin du Nile, aho yavuze ati rero hejuru yuko igihugu nserukira ca Misiri gisanzwe gifise ivyo gifashanya n'Uburundi, yaje kandi nko kugira ngo aganire n'uburongoye bw'inshingwabikorwa mu Burundi, mu gihe Uburundi busanzwe burongoye ivyo bisata bibiri yaje kuvuga. Ivyo bisata bisanzwe mbere harimwo Uburundi na Misiri bisubira guhuriramwo. Yamenyesheje rero yuko aje kugira ngo agaragaze kubandanya yemanga ko igihugu ca Misiri kigiye kubandanya gifashanya n'Uburundi, na cane cane muri ya ntumbero cihaye Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2040, Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ati turamaze kubona imbono yanyu, turamaze kubona ivyo mugomba gushikako, turifuza kubashikira muri rya migambi mwashize imbere kugira ngo igihugu c'u Burundi gishike kuri iyo hangiro cihaye. Banagarutse kandi ishure kaminuza ryubatswe Alexandrie mu gihugu ca Misiri, ishure kaminuza rya Afrika, kuko ni ishure bitiriye Léopold Sédar Senghor, akaba ari ishure mbere rizokugurwa ku mugaragaro vuba, aho iryo shure ryashinzwe muri ico gihugu bivuye mu nama y'abarongoye ibihugu vya Afrika, mu gihe igihugu ca Misiri ari cyo gihugu ca mbere muri Afrika cagwaniye kwikukira, aho babonye rero ko iryo shure ari ishusho n'imbono y'abadutwitangiye imbere mu kugira ngo baharanire agateka ka Afrika, ziba imbibe no kwikukira n'ibindi. Ati rero ni ishure risanzwe riramura ibisata bitandukanye, rigaheza gihamagarira abanyafrika kuja kuryigamwo harimo n'Uburundi. Ati rero twari dusanzwe dufashanya mu gisata c'indero, murumva ko uno munsi hari ishure wovuga ko ari iry'Uburundi riri mu gihugu ca Misiri, aho rero atankeka ko abarundi bafisemwo nawe ikibanza kugira ngo bagende banonosore izo nyigisho, mbere ahanini zizotangwa mu rurimi rw'igifaransa. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakengurutse, arakenguruka cane cane gufashanya gusanzwe kuri hagati y'Uburundi na Misiri, gufashanya kutari kwa vuba, mbere nk'uko nabivuze ivyo bihugu vyahujwe nicyo twokwita ikintu kama. Ati n'ubucuti rero butazopfa buhavuye. Ati rero ni vyiza ko maze kubona intumbero Uburundi bwo gushikako, kandi twadukenguruke ko mutwemereye ko mugiye kubandanya mudushikira muri iyo ntumbero.
izo ndongozi zibiri zasozereye umubonano ziyengaja zasozereye umubonano ziyemeza kubandanya zisenyera ku mugozi umwe ku neza y'abarundi no ku neza y'abanyamisiri.